twahimbaje yubire y'imyaka 100 y'ubusaserdoti mu Burundi mu kanyamuneza ntangere nko mwabibonye kandi nogira nti mbere dukenguruka ivyizi yubire idusigaranye. Iciza ca mbere yubire idusigaranye nuko twese twiyubukije iteka n'ibanga ry'ubusaserdoti kwari nkenerwa mu muryango w'Eklezia. Kuba twabivuga umusaserdoti ni karahara mu ruganda ntibacura. Icya kabiri yubire dusigaranye nuko abasaserdoti twese twararonse akaryo ko kwinagura, haba mu nyigisho twaronse, haba mu mapfungo, haba mu ngendo nyeranda twagize zose zerekeye kuri yubire y'ubusaserdoti kugira ngo tunagure muri twebwe ingabirano twaronse aho twubikwa ko ibiganza. Kandi mwumvise n'abasaserdoti bonyene bavyiyemereye mu ijambo bavuze bavuga bati muzobona igihinduka mu buzima bwacu, ingene zorushirizaho kugira umwete, ingene zorushirizaho kwitangira igihugu c'Imana. Kandi ivyo na twebwe turavyizigiye ko abatari bake bashoboye kubishikako. Kabaye n'akaryo ko kuzirikana akaranga k'ubusaserdoti kugira ngo dushishikare kwihebera igihugu c'Imana. Turabona ko kuba umusaserdoti ari gushinga imizi muri Yezu Kristo, gushinga imizi mu rukundo rwiwe, kumwe Yohani mweranda tubwira ati avuga amajambo ya Yezu ati tutari kumwe, ni Yezu abivuga, ntaco mwokwishoboza. Pawulo akabana yagira ati nta na kimwe kizodukura ku rukundo rwa Yezu Kristo. Vyo nivyo twagerageje kuzirikana kandi turiyemeza ko twogendera. Ku ruhande rw'abakristo nabo icuye iyubire ibasigaranye nuko twabatumiriye gushigikira ibanga ry'ubusaserdoti, gusabira abasaserdoti, gusabira abariko baritegurira kuba abasaserdoti, kubashigikira mbere no gutanga intererano zisahiriza mu ndero yabo bitegurira ibanga ry'ubusaserdoti. Gutyo rero n'abakristo inyuma ya ca gisabisho twari tumaze umwaka wose tuvuga ca yubire, ego umwaka uraheze, ariko twarabatumiriye yuko boshishikara basaba nyene umurima ngo arungike abakozi benshi mu murima wiwe. Kandi ivyo turazi ko bazobirangura kuko n'abatari bake bari basanzwe batura ico gisabisha Imana ngo yitorere mu ngo zabo, mu miryango yabo, abituma mu murima wayo. Mbega ko ari no kwibuka kandi abasaserdoti bambere heze imyaka 100 batiwe, ino yubire idusigiye iki ugwaruka na cyane cyane byerekeye itorwa? Ego cyane yubire yari kwibuka imyaka 100 iheze abasaserdoti babiri bambere, Patiri Emile Ngendagende na Patiri Patrice Nidendereza batiwe mu ibanga ry'ubusaserdoti. Iyatigwa ryabo yabaye intambwe ihambaye novuga nti mu buzima bw'abarundi, kuko murazwi ico gihe nta mashure yariho kugira ngo bige, baja kure, baja Ushirombo, bakaja Ikabwayi, kandi hose bagenda n'amaguru. Bisigura yuko iryo banga babyiteguriye bitaboroheye, bemeye utwigoro twinshi twarategurira vy'ukuri kuba abatumwa b'umukama bihebera bene wabo. None rero ugwaruka
bw'uyu munsi ko muri iki gihe nobwira yuko kwitegurira ibanga ry'ubusaserdoti ntivyoroshe, birasaba utwigoro. Kumo Yesu Kristo nyine abivuga ati ushaka kungendanira niyihebe yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Rero ubwa mbere nuko ubwo gwaruka gomenya ko gukurikirana ivyigwa n'umwete uhozako batokwigira bidohokako, kuko badateje imbere ubwenge bwabo mu vy'ubumenyi ntibazoshobora gushika imbere kandi ntibazoshobora no gushikira iryo banga. Hama bwa kabiri nuko abo bapatiri ba mbere bari no mu ba mbere bakiriye ingabirano y'ukwemera, bari mu mparugwa z'ugwaruka rwari muri iyo paruwasi ya Muyaga. Kubera ubukerebutsi n'ubutwari bwabo baciye batogwa mu bandi ngo bagende muri iyo seminari, ngo bagende kwiga. Rero navuga nti n'ugwaruka rw'ubu rugira ubukerebutsi, rugira ubutwari, kugira ngo n'abarurera bashobore kugwizigira, bashobore kugwereka inzira, babona yuko ariyo bakurikirana n'ugushaka kwabo, atarabarinda guhata nk'uko tubibona mu rwaruka rumwe rumwe usanga ruheba n'amashure canke rwagenda mu ishure rukirwa rwicaye ntagire ico rukurayo. Ica gatatu rero nuko gukomeza ubukristo, gukomeza ukwemera kugwaruka rumenya Yesu Kristo kandi rukamukunda, kuko Yesu Kristo niwe muntu wa mbere arushakira ineza, niwe muntu wa mbere aruzaniye urukiza. None bamenye kumwiyegereza, bamenye kumukunda, biciye na cane cane mu gisabisho, mu bikorwa vy'urukundo no mu twigoro bagira, kugira ngo baserure uwo mutima bafise wo kwiheba no kwihebera bene wabo uzoshobora kubaranga bamaze batowe bakaja muri iryo banga.